niba, can you niba ari wowe, can he niba ari we w'umuhungu, can they niba ari bo, can he, can she niba ari umukobwa, can it niba ari ikintu, can they build your house, ese bashobora kubaka inzu. Right, now let us see on a positive setting. Reka turebe intebe igihe yemeze ushaka kuvuga kuri ability yawe, igihe ushaka kuvuga kuri ability, when you want to talk about your ability in positive sentences. For example, you can say I can help you, I can help you. I can help you in Kinyarwanda is nshobora kugufasha. No matter I can help you. Someone asks you, can you help me? And you answer, I can help you no matter. Nshobora kugufasha nta kibazo. I can buy my own house. I can buy